Imyaka 10 irarangiye isoko nkuru ya Bujumbura igatokombera aho abanyagihugu benshi bahakorera bagize agahombo kenshi kuko ivyabo vyinshi vyahiriyeyo ndetse n'imiryango myinshi gahungabana. Abanyagihugu bahoze bakorera muri iryo soko baganiriye n'imbonesha kuri BTV Burundi bavuga ko gushika n'ubu batarashobora gushika ku ntambwe bari bagezeko. Agahombo ni kenshi cyane, kuko icambere coco twabanje kumara iminsi itari mike, imyaka ndetse ataco tuko turakora turondeza dushakisha ico twokora gushika aho tuboneye ingene dushobora gusubira gutangura gukora akazi. Mu vy'ukuri twese twaguye mu buhombe budasanzwe, no kugeza iki gihe ntivyoroshe kugira ubuzima bubandanye. Abo banyagihugu bagasaba Leta kubakira iyo soko kuko haheze imyaka myinshi barabibemereye. Dusaba Leta yuko yotwubakira iryo soko, kuko vyodufasha kandi n'amakori mu kigega ca Leta agasubira gutangwa nk'uko vyahora. Iryo soko yubatswe ni ikintu ciza kuri twebwe, ni ikintu ciza no ku bana bacu, ni ikintu ciza no ku gihugu. Ivyo biruko mu gihe hari abo bahaye ibibanza mw'isoko ya Kotebu bikanka ko bagumayo kuko atabaguzi bajayo.